Ikirangamisi c'amatora ni ikirangamisi gifasha abitegurira bose amatora kugira babikore mu mwanya ubereye. Ni kuvuga rero twashatse yuko abego n'amatora bose babimenya kugira batangure kwitegura. Imbere y'amatora murazi ko haba kwiyamamaza mu gitabo c'amategeko agenga amatora bavuga yuko ari imisi 21. Nukuva rero ni imisi 21 imbere yuko ayo matora aba. Kiretse nkuko mubizi amasaha 48 kwiyamamaza biba vyahagaze. Bice imisi 23 imbere yitora y'umunsi w'itora nyezi. Ukwiyamamaza kugengwa n'amategeko. Sumbe ko umuntu abonye ikirangamisi acatangwa kwiyamamaza namba nta nagatoye. Abayihenze ntayigere numwe aja muri ivyo. Ukwiyamamaza ntibiragera bizoba igihe amategeko abirekurira kandi mu kirangamisi biranditse neza cyane. Bwa mbere umugambi wa PDT turashima ko biduhaye kirikare ko bico bituma twitegura tukamenya ingene dutegura n'intonde n'abazoja muri jamigwi CCCP ariko twebwe hariyo ingingo tutakiriye neza kubijanye n'ijya misi yo kwiyamamaza twe twagenda dusaba amanama yose yabayeho yuko misi yo kwiyamamaza yohera buca mu gatondo hacaba amatora kuko ijya misi 3 ibisigaye niho ukunda gusanga kenshi abanwanyi bacu bajuragiritse gusanga hari n'imigambwe ikigenda kubabwira bitandukanye n'imigambi twa twarabashikirije ugasanga ari abanwanyi bavuye mu imigambo baja mu yindi kubera iyo misi 3 abariyo atagikorwa cy'umugambo ukorerwamo ugasanga ari abandi bacu baja mu ijoro gukora cyo tumarike twifuje yuko misi wa kampanye yari guhera hacaba amatora bukeye ariko ko bitagenze uko muri usanga dushima ko baduhaye ikirangamisi hakiri kare ibyo turabikenguruka. Ni igikorwa c'ubuhinga nkuko muje kwibona ni igikorwa c'ubuhinga rero turiko turakurikiranira hafi hanyuma rero tugerageza gutunganya nk'abanyamigambwe nk'abanyepolitiki hamaro turashima cyo igikorwa rero cakozwe. Iki kirangamisi wahije kudushikiriza ni kirangamisi kimeze neza ciyumviriwe neza twagishimye ubu rero no kuja ku kivi kuvuga yuko amakenga nuko bwa mbere tutahawe umwanya wo gushikiriza ivyiyumviro n'ivyifuzo. Ikigira kabiri nuko ayo makenga dufise hari ivyo twamye dushikiriza kuva mu 2010 mu matora ya 2010 na 2015 n'iki gihe rero bitari bwashobore gukogwa. Ivyo navyo nibiki nivyerekeye abagendana ubumuga bashobora gushika mu biro vy'amatora uko bipfuza kugira ngo nabo bikorera ico gikorwa batabanje gutuma. Ikigira kabiri n'abafise ubumuga bwo kutabona bakenera imvugo biharije ya mvugo bita izanyandiko bita braille ni ukuvuga bakashobora kwisomera ku ikarata batabanje gutuma umuntu. Mbere ako noca nongera ko nuko 2015 hariho abatabona basubiye inyuma kubera bangiwe kwinjirana n'ababafasha bagiye bitwariye abajejwe amatora babategeka yuko ari bo baza kuba babafasha nabo baca baravyanka. Murumva yuko bace bataha badatoye biba ingorane kubagendana ubumuga.